Najua walioleta lawama walikuwa watoto wa mama, eti tailo hautavuma na umuziki Bakuzi wa INAMUJANDI TV nkuko vyama uyu munsi rero ngira mwatubonye ko twamaze gushika ku kazi ka misi yose twarabwiye ko atandaki tutazokora kugira tubashikize byiza bya runtu. Rero ngira murabona turi kumwe n'abantu batumire turi kumwe uyu munsi twameye kubasanga mu rugo iwabo. Turi kumwe n'umuririmbyi benshi batamenyereye, ariko rero muri iyi minsi ari mu gihugu cy'u Burundi, yahora mu gihugu ca Kenya, ari kumwe n'umushitsi. Rero uyu munsi rero nka Eric Arias Mapata nkuko byama twaje kugira tuyage bishasha ari karakora mu Burundi, indirimbo ari karasohora, amaklipe video bari karakora yabanje kutujomba mani yabanje kutujomba. Tailo, mwiriwe neza? Mwiriwe. Abatakuzi akazina kawe, amazina yawe y'abavyeyi n'akazina bagutazira mu muziki? Mu bisanzwe jewe ku batanzi banyita Hagabimana Edouard, gusa abantu benshi banze ku izina rya Tailo Boy. Tailo Boy mu majambo makenya, Tailo Boy ushatse kuvuga uwo kubera iki wacagwe Tailo Boy? Mu bisanzwe Tailo Boy ni izina nakuranye, naje ntazi cyo nsigura, gusa kubera narikuranye maze kana narashaka kuba umusani cyane. Ego. Hanyuma nyene bakaza banyita Tailo, kugeza aho nyene nkura ndagira Imana ndakora indirimbo, ndiyumvira ati none basha izina ryanje Tailo ndarihindure canke nkore? Ego. Yareka ndarigumizeko. Cyangwa ati ko nitwa Tailo reka shire ko ribe Tailo Boy. Ego. Nca sanga ndarikoresheje ntazi cyo risigura. Okay. Ngira murumva rero Tailo Boy, ngira mwamwumvise ayaga neza. Umugabo turi kumwe n'umushitsi sasa, huyu mgeni sasa sijue kama ni lugha gani. Mgeni sijue kama unasema lugha gani, Kiingereza, Kiswahili. Mambo ni yaje? Poa. Habari za huko kwetu Kenya? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Unaona Burundi kama na Kenya unaona sijue kama nini? Burundi nimependa tu pako sawa. Afu tena ni nchi yangu hii, japokuwa sijazaliwa ndani ya hiyo nchi. Hii ni nchi nzuri, naipenda sana. Jina lako nani? Jina ya usanii naitwa Young Baba. Jina ya mama naitwa Bahati Aniseti. Uko na nyimbo na wewe? Nyimbo zipo nyingi kwa YouTube, ukiingia tu hapo unazipata. Ukiandika tu Young Baba, kila kitu utakipata kipo huko. Umuta kikuomba kapela tu naweza kufanya? Anza sasa. Sawa. Let me be your commando. 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 Wako nimedataka kidato, ogopa wasijeweka udako. Kwenye kiota nikose kunako, nisijeishi kupiga ponyeto. Baby girl, ogopa udako, yasije kuwa ya Mondi Sepeto. Kila siku kukesha na mobeto, tonight tukeshe kama popo. Anapocheza mbai koko, atakiwa na mama mdogo, atakiwa kwenye ndoto, utamna koliza kwa kisogo. Mama sita, sinyorita, shika kititana kama unaniita. Mama sita, sinyorita, shika kititana kama unaniita. Nataka kama nikuulize swali. Ushaitoa hiyo nyimbo? Hii nyimbo na imetoka, hizi zimetoka video. Ulitoa kwa Burundi au Kenya? Hiyo ni ya Kenya, nilishutia huko Kenya. Mbona mnafanana na Tailo sijui kama nini? Kama vile nimeona na umeangalia, hii ni familia. Hii familia. Ngira muravyumva rero bana muri INAMUJANDI muri uyu mwaka kweli nitworohewe nikorohe. Ngira mwabonye bashitsi yaduciriye ku mayange akaririmbo yamaze kuko bita kapera irenze, je ndari ntangiye kwimbira ko ngeze sigiye kama niko Dodoma. Tailo Boy, mugenzi wawe, inshuti yawe, mubanyi wawe, ngira wumvise yaravuye muri Kenya, yaraje kukuramutsa. Gishasha rero mwaje gukora, yaje kuramutsa umushitsi mwiza yigendanire impamvu. Ni byenye ni mujama
yaraje kunsura kubera urukundo nyene dufitaniye Yeah. kandi tukaba dukorana n'akazi k'umuziki. Uyu ni Team Brothers. Yeah. Ari muri Team Brothers. Kweli. Hanyuma nyine amaze gushika naramwakiriye neza. Twaranapanze n'akazi turakorana ingoma ngo mbisohoke vuba. Iyo ngoma muba mwarateguye yoba yarasohotse, izosohoka ryari, izosohokana n'amasanamu canke izoza ari we gusa? Hanyuma iyo ngoma twarayisohoye gusa irashobora kumara nk'indwi cyangwa irenga, hanyuma ibindi bizokurikira tuzobimenya. Yego. Muri iyi minsi bariko baravuga umuririmbyi Tailo Boy, hari igikorwa aheruka gukora gishasha kijanye na clip video nibaza yuko mbere abantu bavuga ngo yatwaye uburyo bwinshi, abandi ngo iyi clip video ku buryo yavugishije na cancana abasani bo mu ntara. Ku bwawe wayikoze gute, yagukosomye gute, ubona gute iyi nayo izosohoka ifise amasanamu canke uzorindira? Hanyuma video narayikoze usuraza abantu baravuga amajambo menshi na cyane cyane saje kubwanje ntago bintishiya. Hanyuma ibyo video mu bisanzwe yarantwaye uburyo bwinshi, yarantwaye uburyo bwinshi ku mafaranga agera ku miliyoni. Kuko je ntabwo nzankunda kubesha ngo nakoresheje ntayakoresheje. Ubu nturi muri babandi bahengera umuziki bakozi bakabona ntaco banobye duca nk'ijya cabate oya nje ndabivuye mbonye ari kuruha. Oya, umuziki ntagaruka. Umuziki urakora none urashaka gukora n'imyaka 10 atakintu uraronka. Umva ugumiza ko n'impano. Yego. Ku bwawe umuziki ubufata nk'iki? Nk'akazi canke nko kugira gusa abantu bakubone? Icya mbere umuziki n'akazi. Icya kabiri ni ikintu kigufasha kunezererwa. No kunezereza abanyagihugu. Intambamyi zihe iyo uri kurakora umuziki muhura nazo? Intambamyi ni nyinshi. Ni nyinshi kabisa. Kurazi umuziki ndibaza murazi kugoye. Intambamyi ntizobura. Akazi kauri intambamyi ndibaza murabizi. Muri make baravuga yuko ari we musani mu ntara c'ibitoke, siwe musani wenyine mugabo baravuga yuko ari umusani mu ntara c'ibitoke. Uwo buriko uriyungunganya mu kijanye nahuba, mu kijanye n'uburyo wobo bani wabo udapanze nk'abandi. Ubifatanya gute n'umuziki canke we ufata gute nibyo canke sibyo? Sindakumvise neza, subiramo numve. Uri mu bantu bariko baravugwa yuko wowe uri umusani uba iwawe n'uburyo ukoresha kesha ari wawe. Ku bwawe byo bari byo canke sibyo? Ku bwawe ubifata gute? Hanyuma mu bisanzwe jewe ntabwo mpanze gusa muziki jewe nije ndawikorera, nije nirihira kuko nta manager mfise. Mba nije nirihira byose nkimenyera. Ega manager niwe wenyene tuko turaraba Tailo ingene yambara, Tailo ntari nka babandi tukabona n'inshuti yiwe ingene bambaye ngaha. N'abastare bari ku rundi rwego kandi n'abastare bafise ico bashaka guhindura. None wewe nko mu cibitoke ushaka ko umuziki wawe wogera hehe? Nk'umustare wo mu cibitoke ku muziki wawe ushaka ko umuziki wawe kugeza hehe canke wowe vyaziki? Mu bisanzwe umuziki nivyo umuziki uhera hasi ko sinoshavuga ngo menyekane ku isi yose narubaka izina kwanza aho mvuka. Yego. Cyambere nzobanza menyekane mu ntara yose, ama menyekane no mu gihugu cyose ndetse n'isi yose imenye kuko umuziki n'akazi. Yego. Hari ikindi muri Kenya waruri warumaze gukorera y'indirimbo cane? Muri Kenya nakoreye indirimbo nyinshi. Indirimbo zigera 20 n'amavideo bashika muri 5. Ego. Mwoba mwaragize collabo nande? Collabo nazigize n'abantu benshi. Cyane cyane aba members banje bo muri Team Brothers. Harimo uyu mujama bita Young Baba n'undi bita Super Snake. Ni collabo nakoranye n'umusani bita Fabrice. Okay. Umukongomani. Ni collabo nagiye nkora.
umva muri iyi minsi urasohoye indirimbo nshasha isange yindi wari wakoze ndetse yazanye amasanamu meza cyane.